rwa Perezida Petero Buyoya rwatubabaje cyane kuko twaragize ibiganiro hamwe byo kuzana amahoro no kundanisha abarundi yarusha nako abarundi bose n'amakungu barabishima. Yari umuntu rero yakunda amahoro, yagwanye kugira ngo amahoro aze mu Burundi, abarundi basubire gusubiza hamwe, nako mu Burundi bwose ivyo barabizi, n'amakungu arabizi. N'ubu nako nyene yapfuye yaheruka kuba umuhuza yatumwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakunguni kugira ngo ashobore gufasha abanyamariya ngo bashobore gusubiza hamwe. Hapfuye rero umushinga ntahe yarakomeye, urupfu rwiwe utwaye Uburundi n'abarundi nako n'amakungu, umushinga ntahe yarabikwiye. Uratubabaje cyane. Imana imwakire mubayo kandi turahojeje umuryango wiwe n'abakunzi biwe bose. Uko nyene kandi niko bibonwa n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi, ati umuhisi Petero Buyoya yari umuntu w'agaciro, yakunda cyane igihugu ciwe ndetse aganakunda n'umugabane wa Afrika. Byongeye kandi ngo yari umuntu agendera ubuntu n'ubushinga ntahe. Dukwikire David Gakunzi. President Pierre Buyoya yari umuntu koko umutima mwiza, yari umuntu yubaha abantu bose atavanguye, yari umuntu aho yaciye hose mw'isi wasanga yahasize umugani mwiza, yahasize abagenzi. Yari umuntu ushobora kuganira nimuhuza ivyiyumviro mugabo mukaguma muri abagenzi. Buyoya yari umuntu koko w'umurundi afise imico y'abarundi imwe ya kera myiza yo gukundana. Ku vyerekeye politike navyo novuga yuko yakunda igihugu ciwe cane, yakunda Afrika, yaragerageje guhuza abarundi, kugerageza kubakura amacakubiri kuko Buyoya ntiyari umuhutu, ntiyari umututsi, yari umurundi. Yari afise politike y'ubumwe yo guhuza abarundi kandi yiyumvira yuko amatati yose y'abarundi ashobora gutorerwa inyishu biciye mu biganiro, bidaciye mu vy'inguvu canke mu vyo kwicana. Buyoya yari umuntu anezerwa abonye abandi barundi bateye imbere. Yari umuntu afasha abarundi bose bamwegereye. Jewe novuga yuko yambereye nk'umuntu novuga grand frère, kandi yuko yambereye umugenzi. Ntaho yaca muri Paris atanterefonye ati ngwino tuganire, tukaganira. N'umuntu yari curieux ku bintu byose, politike zo mw'isi. N'umuntu yasoma ibitabo cane, haciye muri Paris umwanya wose yaba yagiye kugura ibitabo, haraho yantuma kumugurira ibitabo akambwira ati mbe nibihe bitabo wibaza yuko byo bari byiza nosoma muri iki gihe. Ibitabo vya politike, ibitabo vya philosophie, ibitabo vya histoire. N'umuntu yari umunyabwenge mukuru kandi yaguma yumva yuko niyo wahejeje amashuri uteze kubandanya ugerageza kwiga ibindi, ugerageza kwameliora ivyuzi. Ku by'ukuri Uburundi butakaje umurundi w'agaciro kenshi, butakaje umuntu yakunda Uburundi, yavuye kure kuko twitweze kwibuka yuko we yavuye muri famiye yari igowe. Nkuko yamba bivuga kenshi, yavuga ati il faut travailler, ati kugisha gutera imbere il faut gukora. Tukiri kubivugwa kuri urupfu rwahoze arongoye Burundi Petero Buyoya, ngo kubona Buyoya yitavye Imana n'uruhombo runini ku muryango w'umwe bwa Afrika. Bivugwa na Dr Nick Bertrand Ntawukaja bakoranye nk'ujejwe ingendo ziwe, mu nyuma akaba n'umuyobozi mwishikira mu biro vya Petero Buyoya. Avuga ko amuzi nk'umutegetsi azobereye ivy'imigenderanire, akaba umukozi kandi yumviriza bose. Tumukurikire. Mu vyo yaciyemo vyose, aho yarari hose yaguma ashira Uburundi imbere. N'igihe yakorera
n'igihe yakorera muri Union Africaine yaguma avuga ati yaguma ashaka yuko Burundi buguma buja imbere nta n'umusi n'umwe yigeze busubiza inyuma cyangwa ngo bavuge nabi ahubwo yanka akarenganyo agakunda akaba ico yamafata n'ivyemezo ahubwo bituma we yankwa mugabo Burundi bukaja imbere tuko tuvyibutse nibutse nko mu 2017 yaje Bujumbura aho yaje Bujumbura mu 2017 yarabonanye n'umuhisi President Petero Nkurunziza barayaga kandi bayaze neza mugabo wewe ico yabandanya avuga yaguma avuga ati ni gute twokora nabajya bari hanze naba bariko bavuga ibinye ahubwo tukabashira hamwe igihe yaza igihe twatanguye gukorana nawe muri mission aja muri Libye tutangura muri Sahel Gaddafi apako niyo mission ya mbere yakoze muri hanyuma acatangura gukorana n'ima mission muri Niger mbere yuko aja muri Mali izo mission ico kintu ndashaka kubwira iyo twaba turi kumwe yabandanya tubwiye ati mbe ibintu turiko turakora mwiyumvira yuko bishikana he Uburundi bishikana he Afrika kandi musohotse ngaha mube example urugero rwacu twese uvuga ngo aho bakubonye ntibakubonemo Bertrand ntibakubonemo Luc canke Paul bakubonemo Murundi bavuga ati bajya Barundi barashoboye ico rero ico kintu kitwubatsemo nico tuzomukumburira ko cyane ikindi kintu tuzomukumburira vraiment kituma kitumwibutsa cyane n'urukundo yari afise rw'abantu bose ku buryo n'igihe twaba turi mu manama abantu bose bamwiyumva ko agimara gushika mu biro yakuye ko umuryango w'ibiro vyiwe arawugurura atubwira ati nta muntu n'umwe shaka zose yakuza kudodora uje wese yinjire atubwira ico ashaka ico rero nukwicisha bugufi hari n'igihe umushoferi ataboneka wenyene akamubwira ati duhurire ku kazi akijana nico rero kwicisha bugufi urukundo kandi nawe nyene yaratwenza ndavyibuka ari umunsi umwe twari tuvuye New York turiko turaza dushitse hanyuma ndaruha nsanga namuryamyeko twari twicaranye nsanga namuryamyeko igire ishike hasi ndavyuka nsanga namuryamyeko caraza aratwega cyane ati wa muhungu urarinda aho rero niho navuga yuko yari umuntu yicisha bugufi. Petero Buyoya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi ngo yari intwari yaharaniye amahoro kuri bose mu gihugu. Frederic Bamvuga inyumvira aratubwira ivyaranze uwo muhisi nk'umwe mu bari bamwegereye ari cegera c'umukuru w'igihugu igihe yari ku butegetsi, akongera agahoza umuryango wiwe hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika ngo kuko warabuze uwo wari wizeye ngo awuserukire mu gihugu ca Mali bano mu karere ka Sahel. Tumukurikire. Ico ndamwibukira ko novuga kabuntu ko yari umuntu yavuga amajambo make ariko arinze avuga yavugayo. Icya kabiri mwaganiriye mukumvikana mugapfundika ibyo mwapfunditse yarabishira mu ngiro. Icya gatatu yari umuntu yumviriza cyane, yari umuntu kandi adata indagano iyo mwasezeranye ko mubonana mwarabonana kandi mukaganira kandi ugatahana inyishu ku bibazo byawe. Ikindi namwibukira ko nuko misi yose hadutse ibibazo yaca ahamagara abo bakorana bakiga na ntaryo mw'idonido ry'ibibazo hanyuma bakagira imyanzuro kandi iyo myanzuro tugaca tuyishira mu ngiro kugira ngo ishikire abanyagihugu. Aho ni mu byerekeye ingene namubona yakora. Yari umuntu nyamuntu, yari afise ubuntu ku bwanje uko namubonye.
vya politike navyo n'ibihe bitatu abantu bamwibukirako, nanje ndamwibukirako, nuko mu vy'ukuri yinjije mu Burundi intwaro rusangi, kandi cari ikintu cari carahebwe hari haraheze imyaka myinshi. Ubwa kabiri nuko yazanye amatora kandi akayatsindwa, kandi akavuga ati naho natsinzwe ndashize aho intahishize, ibyo benshi batagira. Ikindi nomwibukirako nuko aho agarukiye ubugira kabiri akabona ko vyanka ko atwara wenyene, yaremeye araganira batavuga rumwe, hanyuma turagenda i Arusha turayaga, turashika ku bintu biboneka, turaronka amasezerano yazanye agahengwe mu gihugu n'imiburiburi imyaka 10. Urwo rupfu rwa Petero Buyoya ngo ni uruhombo runini ku Barundi, kuko ngo yari umuntu ataco atakoze ngo haranira amahoro mu gihugu. Bivugwa n'umugambwe Pedezi Gamibanga Shovino mu Rwengezo awurongoye, akavuga ko biteye isoni kubona abarongoye igihugu c'u Burundi no musi batigeze bashiraho ikigandaro ku rwego rw'igihugu. Tumukwikire. IPD wifatanije n'abandi Barundi kugira duhoze umuryango wo ku maraso w'umuhisi Pierre Buyoya, twongere duhoze umuryango wa politike ari wo iprona, eka ndetse n'abarundi bose muri rusangi, kuko urupfu rwa Buyoya nagahombo ku gihugu cacu, ahubwo rushitse agikenewe cyane, kuko yarafise ivyo yovuga ku gihugu cacu, ivyo yovuga kuri zijya ndongozi. Buyoya nkuko atanumwe biyobewe, amaze kubona ko igihugu cacu kenshi na kenshi kirarangwa n'indyane ziguma zigaruka, yahavuye noneho yiha umugambi n'intumbero kugira abarundi banywane. Ni wa mugambi twise umugambi w'ubumwe bw'abarundi, wasinywe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991. Kijya gihe ni gihe cyatanze icizere cyane mu gihugu cacu. Buyoya nyene niwe yongeye kandi akagaruka, amaze kubona ko buriya injyane ziri mu gihugu nta wundi muti, nta yindi nzira ziyocamwo atari uko yotanguza ibiganiro. Igitangaza kuri icyo nuko umukuru w'igihugu adashobora kubahuka gucisha mu kanwa urupfu rw'umukuru w'igihugu yahoze agitwara kandi ari we yabashikanye. Bisigura iki muri ico gihe? Bisigura ko atagaciro umuperezida w'igihugu cacu ashobora guhabwa. Ikindi rero kandondora kubona ko Mukapa yahoze atwara Tanzania, urupfu rwiwe rwabaye urupfu rwashizwe imbere rugahabwa agaciro na leta yandayishimiye, bikanatuma ndetse amabendera y'igihugu cacu ataduzwa kagezwa hagati. Muri ico gihe Buyoya ari we yatwaye igihugu, kandi ivyo yakoze bizwi n'amakungu, agapfa akitaba Imana, ntihagire na kimwe c'ikimenyetso cerekana ko igihugu gihejeje kubura intwari, igihugu gihejeje kubura uwahoze agitwara. Birababaje cyane. Tukiri kubavuze kuri urwo rupfu, ngo umuhisi Petero Buyoya ari mu bakoze ibintu byinshi abarundi bari bakwiye kumwibukira ko muri byo harimo kuba ari we yatanguje ubumwe bw'abarundi hamwe n'intwaro ibereye. Umuhari Mape Burundi Buhire uranegura agacerere k'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, mu gihe niyo hapfuye umunyamahanga umukuru w'igihugu aba mu bambere mu kwandika ikete ahoza imiryango. Liberani bashira kandi avugira uwo muhari, akibutsa ko Pierre Buyoya ari nawe yashikirije ubutegetsi umugambwe CNDD-FDD biciye mu biganiro vy'Arusha. Icambere no umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu Mape Burundi Buhire uvuga no guhoza umuryango w'umuhisi Perezida Petero Buyoya, inshuti n'abagenzi hamwe n'abarundi bose atanumwe avuyemo. Nta murundi n'umwe yo kwibagira yuko bari ku butegetsi CNDD-FDD yahashitse kubera amasezerano y'Arusha. Ayo masezerano nayo niragi umuhisi Perezida Petero Buyoya
yasigiye abarundi bose bari ku butegetsi. Umuntu aravye ingene Burundi butwawe n'ivyo bavuga n'ivyo bakora, ni ibintu bitangaje kuko no kwibutsa yuko umuhisi Petero Nkurunziza akirongoye Burundi yaranditse urwandiko rushimishije ashigikira umuhisi Perezida Petero Buyoya kwitoza k'umunyamabanga mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Muri urwo rwandiko wararongoye Burundi ico gihe, kandi akaba ari umuntu yari akomeye mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yarashimye cane ivyo nadondaguye vya demokarasi, ubumwe bw'abarundi, accord d'Arusha, muri urwo rwandiko birimo. Arico gituma rero bitangaje bisiga ubwenge kubona leta y'u Burundi n'uwirongoye Evariste Ndayishimiye bari mu gacere ka ntangere, ariko tumenyereye yuko hapfuye umunyamahanga niwe ashaka atanakomeye cane. Evariste Ndayishimiye niwe abo wa mbere mu gusohora itangazo rihoza imiryango y'abo banyamahanga. Kubona rero agacerere leta irimwo na Evariste Ndayishimiye n'ibintu bizo kwandikwa muri kazoza, muri histoire, ko imbere y'urupfu uwashoboye kugerageza kunywanisha abarundi, uwahaye ubutegetsi CNDD-FDD biciye mu biganiro, ku munsi yitavye Imana iyo CNDD-FDD na Evariste Ndayishimiye atakintu na kimwe bigeze bavuga kuri urwo rupfu ngo babahoze umuryango nk'uko akaranga k'abarundi twari tumenyereye tubikora. N'ibintu rero bisiga ubwenge bitangaje bitumvikana. Nta majambo mbona nokoresha kugira nsigure neza iyo nyifato igayitse y'ubutegetsi bw'umujombora na Evariste Ndayishimiye.